uno mugabo twamuvuze ko vyinshi umupira arawuzi sport yacu arayizi mbere ntabura burya ari no mu ba president b'ama club y'abahungu ashigikira cyane izi club z'abakobwa kenshi uzomusanga hajya kuri CTN ngaho nyene burya mbega biremewe yuko umuntu ashobora kugira kuba president w'umugwi wo muri première division w'abahungu na première division y'abakobwa batabasanzwe basangiye Florentino Perez none buja kuri Villa Vital oya ivyo kugira partenariat nibisanzwe oya ivyo nibaza ko twebwe oya kuba president oya nibiraba no muri professionalisme twavuga ngo vyokwanka cyari muri amaterisme oya za FC Barcelona bafise abakobwa babo ariko buja Queens si ya Vitalo amweke bavuga ati twebwe enako si PPP buyenzi si ya Vitalo amweke bavuga ati twebwe tugiye kwitirirwa kuba muri Vitalo ivyo je nibaza ko ngayi wacu birafata cyane iyo ampleur ubwo buremere bwo kwexija eske kuri ivyo byarigezwe kuvugwa yuko nivyo ndabaza je sinzi ariko ivyemewe niki ivyemewe ni kugirana partenariat na ekipe kanaka yindi wowe uri president wa ekipe ukagirana partenariat na ekipe yindi ukayihagararira yego ariko uwundi mu president akaba ari nkibi twumva kuri Man City na Girona urumva akavuga ati aba tukabona n'izindi ekipe zo mu France umenga Man City nyari fise si nibuka izina ryayo ubona yuko bashobora ati ni partenariat akavuga ati iyi ekipe turashifise imitahe myinshi urumva ariko ntibace bavuga yuko ari president wa Man City ari president wa rero cyo nanjye kunavuga nimba bavuze bati Jamari Seif ni wagiye gufata umugwi wa PPP Buyenzi akaba sanzwe ari na president kuko manda we ntirahera president wa Vitalo biba bihuriye mu eske biremewe nico kindabaza en fait mo hanibuka ko harigeze kuvugwa yuko ari itegeko riko rirasaba ko imigwi yo mushicaro ca mbere muri Primus League igira ama division inférieure yo migwi yabigeme ariko ama academy ati dutangura mugira ama academy ku bahungu mugire abakobwa equipe ni muri imwe rero vyumvikana yuko hari gihe usanga uvuga uti kuko umenga barafise academy yabo Vitaro ubana bakiri bato ariko nibagiye kubikurikirana neza ngayi wacu je nanje ikintu rero tugiye kubaza no kubaza nimba ari byo nimbi break hari n'ibindi biko biravugwa ki Diseb Jamal Disaidon bazonkiza nawe nyene baravuga yuko nawe bivugwa yuko bishobora igihari nuko ibintu nk'ivyo kugira ngo bavyoroshe bigenda gute babihuriza no vuga ku kintu kimwe kiri vast tufate nk'ubu bakavuga ati iyi migwi tuyishire mu kintu kimwe nimba ari gifondation cyangwa igroupe nyene ukuntu nka bijya bya bakuravuga city za Girona bahuriye mu kigroupe ni city group muri ico gihe nibiza ku definisa neza ngo president wi equipe ngo niwe president wi oya ko nikiari ki par exemple nka fondation Pax Burundi urabona irafise imigwi irafise Aigle Noir irafise Tigre Noir irafise za iya equipe mu deuxième division yindi Panthère Noir irafise donc irafise imigwi myinshi beshagura muri première division bose mugana unza kuvuga ngo president ngo numwe burya ni hamenyene mugani wawe ni hamenyene ibintu biba sivyo normal hari ibintu bitemegwa Dorcas nta migwi ikukira ishiramwe rimwe ishobora guhura muri première division mu yandi ma federation hehe ivyo ntibibaho kuko ushobora no mbwira gute kugira atari president atari umwe Barca Bay yitwa Barca sivyo ikaba ifise umukoresha umwe nta Barca Bay ishobora kuduga muri oya ivyo vyaba ngano ngaho iwacu nibiraba oya nivyo niko ndakubwira rero tuvuge tuti tureke ivyo basi ivyo bica birebire tugiye kubisigura ariko tuvuge tuti ico kintu tucyo kukibaza ko nimba yoba ari ivyo eske biremewe yuko president umwe ashobora ira ntivyanka ashobora gutwara abahungu n'abakobwa oya si kubatwara komtere bitahure president ni wa Vitalo sivyo president nyene afise bu titre yo president muri Vitalo mwico gihe ni byanka nibikibuza yuko ashobora ku create
partnership na ekipe yindi yabigeme kugira ngo oya mugabo nawe Alonso kuba gukreya partnership nawe president oya nawe president we kweriki oya nawe president wa kweriki atoba president ega bibi wese tuvugana mu bakobwa nizohurira na Vitaro muri Premier Division ya Primus League Burundi nijo ndiko ndavuga ni tuko turavuga mushaka ko bayitira amazina amwe ngo basi Vitaro yabigeme none je ndiko ndabona ahari inamba ayo sinzi rero kubaza ayo mabanga kuko ati muri Vitaro abishoboye je simbona yuko ari ikibazo gihari ashoboye hose gukora kora none tuko turabibona mu migwi hariya mu Iburaya bisisa Paris Saint-Germain zivise z'abigeme zivise z'abakiri bato hariya zikina Youth League hariya ibyo je simbona yuko ari ikibazo gusa je ikibazo ndakibona mu gihe par exemple nka Aigle Noire byohurira na Tigre Noire byose iyo migwi yose ihurira ku izina ry'umuntu umwe w'umupresident nico kibazo je mbona coca kiba aho rero turabizi neza yuko imigwi naho iva ahantu hamwe itategerezwa kuba ifise president umwe ngo umwe ategerezwa kuba ifise wundi mu president kuko ntutegerezwa kuba president ufise imigwi ibiri muri Premier Division yego nakandi nicisha peut-être n'abenshi barashobora kucibaza ati mbega umuntu atwara gusa ku ruhande rw'uwanje simbona yuko nka Jamal atwara Vitalo yobi ntambamye mu gihe utwara equipe ya PVP Buyenzi ya Premier Division y'abigeme je ku ruhande iyo ni yavi wanje abandi rero nibaza ko boca ni box bakatubwira mwege mu vyumva gute canka baza amategeko bavyumva gute babidufashemwo nabo nk'ivyumviro baduterere tumve ingene bimeze nuko imbere ko tuja mu yandi makuru reka dushobore kumva umunezero yari afise kocha wa PVP Buyenzi ni kocha Amori Mandira kiza mbo kintu cyambe cyoco no bayo ko no kesha uhoraho wewe ko ni wapanga byose ni wazi yuko napanga wewe ko dukesha Imana ko na Maria twarize turirira Imana ko natwe uyu mwaka bodo ikombe kandi no objectif twari dufise ko ya chaque match yose twategura tinga finale rero bayo ko ni insinzi ikintu cyambe cyoco ndekesha Imana beze neza mu mutwe oya benshi baje kumenga twoza turira ahubwo ajya Maria benshi nibatawe cyarico na Maria yacu kubera ni kintu twari dufite objectif yuko twoshika rero bayo ko ni ibintu twaje dufite ishavu ryinshi iryo shavu twaje twerekana umupira wacu dufise ko bese bazi ko tuza tukarira ngo turi imfubyi mugabo twobaye ko CPV yapfuye umurongozi umuryango urahari hari umugore wiwe hariho n'abana ibintu byose bayifashe mu mingono bayo ko ni ibintu twaje dufise ingufu kugira ngo dujanire famille igikombe twateguye kuva kera hagati mu rukino mukinyi wanyu yarose carton rouge mbega nta nguvu zabagabanije mwanze kubona ko amaze kuronka carton rouge mbo sinzi ko mwayibonye ahubwo hagezaho je mamagara abakinyi igwa rouge abakinyi ahubwo bakibi wanje niho bacaronka n'inguvu gusumba ariko bacashwe inguvu nyinshi bati aharira ahubwo nga tugire inguvu zose zishoboka kugira iki dukine neza umupira ariko bakimpira neza kandi ubu nabo kutonga imaza 10 nova yuko umupira turakora neza mbere nova yuko no shimira abakinyi cyane bitanze kuko bashoboye conseil zanje bazikurikije ijana kwijana mwari mwasabye ko umutekano ukongerezwa abahagarikizi babunyoye bakaboneka kuri no rukino mbega mwishimiye ingene ivyo bibiri mwari mwasabye byagenze mbo kuvye umutekano bema rumeze neza ko ariko tinabafana kumande zose bari batekanye bari ko twokina gusa rubaye ko ku ruhande rw'abahagarikizi agahaze ni agahaze kabura makora kora imache yariremereye cyane gose yariremereye rero utari mu arbitre uba strict kenshi usanga wihenze suvuga ngo wohengama kenshi urihenda rero ubukosa bwabaye mwana nawe nyene no bakeza babitwemo neza ego kubandi inkino zaramaze kurangira ariko wowe haracariho urukino igikombe musigaje kukibona ku bice bingahe muri kano kanya je nva yuko nabo ntinyitana kwija cyangwa bishaka kwijena nabo mpira uhindagurika mugabo je ndazi uko nzoga no mugwa amaze gukoroka inetwa dimate bazoza tuzokina nibaza yuko ahumva nawe si igitsindo kimwe cyangwa bibiri bima 3 point sinzi ko cobura hano bayo je ahubwo umwe yaje finale yanje yari ahubwo je we na federation no kina igahikina igikombe kiringa mugabo nakundi ko byabaye uko nzokina igiporo nzokimarira nova yuko ni igikombe ngira nova ikina kwijana ngiye gutora abakunzi ba PVP Buyenzi babagumye inyuma kuva ku munota wa mbere gushika ku wa nyuma harakaja mushobora kuba ndabashimiye cyane gose imva mutima ndabashimiye cyane kubona n'abantu bambaye hafi mu mutima mimenyerezo barambaye hafi hose bagiye tubamba hafi nubaye uko nubashimira muri bwamwe bwacu barabizi naye nabemereye nkitangwa shambura ko uyu mwaka nzoga ingufu zanje zose zishoboka nkati nkabizikomera n'objectif yanje nashyize kwa ahubwo tuye gutegura Champions League hariya tuzovigenza gute uti ntuzobura igitsindo kimwe canke bibiri biguha amanota 3 gutyo ugatwahukana bwego igikombe
utwaye igikombe turazi ko acaserukira igihugu witeguye gute kugira ngo userukire igihugu neza mbega uzokomeza umugwi mu gushiramo bashasha bimeze gute mbona ihangiro twe dufise ko ihangiro jewe na president wanje twa dufise ihangiro yuko twotegura twatwara ikombe ariko tugategura na Champions League ku buryo duseruka hariya mu makungu ni buri tukagira kure rero nova yuko ku mpapuro kwa kinyi twako turarondera barahari muzabona arabazova hanze arabandi twubonga hanyene tuzokongereza kugira ngo turabe ko hariya ni buri nditumara amazago ibe PVP ikomeye ku buryo n'abarundi bashima Amuri manda kiza tumushimire nanye ndabashimiye cyane gose nuko rero uyo yari kocha Amuri avuga ati Manirakiza avuga ati ndicifitiye ikizere we avuga ati ijana kwijana cha mutera cyera nababwiye 99 kwijana kabisa je nanje kuko finale yari urukino rwa Puja Queens rero nibaza ko iki kintu yavuze uno mukocha tunamukeza Amuri burya numwe mu bakocha bafise n'imigishaga mu bigeme abagiye amaze gutwara ibikombe bitari bike no nivyo nitubizi igitigiri mugabo nawe tuzomwegera tumubaze kuko muri Fofira urabizi bihe vyiza vya Fofira uno mugabo bari kumwe imigwi yagiye aracamo y'abahungu yaraciye mu migwi za Delta Stars arahakwa kwidugana kanyene muri finale ya equipe ya Musonga Tibe niwe yarayifise atswe kudugana oya bon ibintu byo kuduza imigwi no gutangisha ibikombe ku bakoga ibintu afisemwo umengo aramaze kugira ubure yango burambe na style yiwe y'imikinire ni nziza aratembereza oya ari exigent genda amaze kubona n'imyimenyerezo yiwe nufa kumuzana bya bindi byo gucegwa bimwe bya bindi byo gukwega ibirenge urakora aracari muto yego uravye novuga na experience ariko aragira babona yuko arifise kazoza gusa nico twego turavuga Christophe na Alonso na Nadia Buja Queen nayo gira yagize ibibazo kuko mu gihe niki naco ni kintu cyo kuvuga abantu benshi ni batahura igituma ururukino rwa PVP ruzokinwa inyuma y'ijurne yanyuma ubundi bwogo iyi journée yari gukinwa hagati na hagati imbere y'uko imigwi ibiri ihura burya twari kubona n'indi sura ihambaye cyane Peter ku ruhande rwa Buja Queen Peter nabo bari bazi neza yuko imatch baza kwike mugabo genda kurahi iyo bari inota rimwe giye batandukanye havuye mu kirarane na Buja Queen yari gushiramo agatege uburyo twabonye PVP yo yavuga ati twebwe ngaha nico kirarane tukiharura twa tudatsinze ngo tubitsindire nibishoboka rero nibaza ko niki kintu naco Alonso na Kiki muri commission de compétition bararaba ibirarane burya tumenyere nk'amahiganwa yose ku mugabane wa Burayi nimba tuko turaja kugwego natwe universelle dukore nk'ivyo abandi bakora uyu munsi gute ikirarane coza inyuma ya journée ya nyuma vraiment no nk'ubunye cha kirarane cha City kikaca gikinwa mojo bari ko bakina bazwa mu bisazo equipe ibwirizwa match ibwirizwa gukina a 72 imbere ya 72 iyo bagikina Arsenal yaheje ya june ya 33 byari bimaze ntaco vyari kumaze kuko urumva ibi navyo nibintu kabisa ubona yuko habaye gusamara kirarane gikinwa imbere yuko journée ya nyuma iba kugira ngo turabe suspense kuko je nibaza yuko mu gihe iyi equipe ya Buja Queen yari gukina ivisi nota rimwe isumba gusa bu PVP buyeze twari kubona umupira wa kanovera gusumba byo tware tubonye kuko nkuko natanga ndabivuga tware tubonye equipe imwe yonyene niye kurakina mu kibuga iyi PVP buyeze mugabo y'abakirarane cyari kuba cyavuye mu nzira kirikare kuko bano bategezwa gukina dimanche nibakina kugira ngo dushikane samedi ngaha hagati mercredi cyangwa mardi deja nibakinye weekend imigwi ibiri bari gukina mardi kugira ngo bategure urukino rwo ku munsi wa Mungu ariko birarindiriye nturamenya na programme y'urukino ama iyi match kumburika kiba dimanche navyo nyene oya gusa rukubahiriza za 72 kandi nawo wokina mardi nawo wokina samedi 72 ziba zavuye mu nzira ico kirarane kije après iyo journée ya nyuma nibaza ko utunenge two tubuze kabisa bagerageze ibi bintu byose tuwe ku rwego nk'abandi nituje twe kuba championnat peut-être yirebanga nimba handi ari uko bikogwa ntatwebwe je navuga yuko ngahabaye gusamara ko nka PVP buyeze ni yakinye dimanche twadi matini yakinye dimanche match ya samedi rinze iba samedi hari kirarane iyi misi yose ngaha hagati urumva abakinyi bicaye gusa
nibaza ko vraiment utu n'utundi tuntu boza baragira kabisa kugira ngo ibintu bigende neza tugende ku rwego rw'abandi nituguma inyuma natwe tugende tujanye nawe abandi batera imbere natwe dutera imbere nuko rero dukeze umugwi wande wa PVP Buyenzi watsinze ibitsindo bitatu kuri kimwe umugwi wa Buja Queens rero akabasigaje urukino rumwe rukumbi bazohura n'umugwi wa Edward Mateo wamaze kumanuka mu cicaro ca kabiri ndetse wabaye n'uwanyuma muri iryo higanwa ryo mu cicaro ca mbere akiki novuga yuko niho kazi basigaje gusa kugira ngo igikombe baca bakibaha nkuko ko cavuga ati icari kumbera ciza ahubwo jewe nuko igikombe ariko kinzanira harya nkagifata hakiri kare kuko urabona ciciza gishako amategeko kurikizwe kugira ngo bazogwara uko upije amamaci nuko reka tubirindire ariko felicitation ku mugwa PVP Buyenzi n'abanyabuyenzi muri rusangi bari nyuma y'uwo kikire kanda kwishure ari umuntu wa chain box unora bikurikiranira hafi bari muri Kade Buyenzi Alberike benshi singira muramuzi ni wari ko aravuga yuko ikibujijwe gusa nuko mu president nukuba president w'imigwi ibiri canke irenga ikina mu higanwa rimwe du même genre kuvuga nk'uko twabona safe akacazana nk'ikipe yindi muri première division harimo Vitalo akaba ariyo kandi president w'indi ekipe yindi ikaza muri première division harimo n'uwo mugu akitirirwa imigwi ibiri mu higanwa rimwe ubundi bwogo aremerewe no kuza gutora za kadehari akazi ya president za minime za biki vyose ariko ivyo navyo avuze dufate president tuzi wa Fondation Pax Burundi Tigre Noire na Aigle Noire se kipe zibiri mu canje kimwe mugabo zose sinizimwitirirwa nizimwitirirwa Aigle Noire yitirirwa sa umudame wiwe ujya ni propriété no bavuga ngo ni propriétaire arumva president arumva cagenda aranoma nka Ronzo akamushira muri Aigle akanoma Dorcas muri Tigre muri fondateur aratandukanye na president wa club yayihagarariye nuko rero kuri aya makuru avuzwe mbona atabaraya nuvuga tubaya banka ko atariyo nibaze yuko atariyo ntawe yabeshuza yuko Saif Jamal ashobora kuba ari azocaramutswa umugwi wa PVP Buyenzi nuko reka tumye amateka cyo tugaruka twinjire mu yandi makuru